umva ntamera afise ino muri bo mana akazi karaheze ahubwo ngere nimwe munani nta nibikoshwe kwangiye sindaharara agwaye nimwe mujyana kwa muganga cyane mukamureka sandari oro Donze aragwaye kandi ararembye cyane arapfuye genda umuganga byari bitarumvise nyamba agwaye mujyane kwa muganga cyangwa ibyo mu muryango iwawe mbashaka kubimenya sa kanye Donze yapfuye umva hengi nabyitikeye indege ejo nzoba ndabashikiriye Yo. wanje umva ubabara Umubiri wose umengo nahiye munda naho ndi vide munda ndagaragara none wumva ushaka kududa akanyama kokeje hamwe n'udufiriti n'akanure k'ingurube ariko umutware wanje akanyama kweri ni kushaka reka kunshurira mutama wanje n'ukuntu nanje ndagakumbuye ndagaheruka nkiri wacu ahubwo ko biruko reka ndakuzaniye twa tujumbu twarara nakakavoka imba navura nsanga imbeba zakariye ahubwo nawe uratwenza uzi yuko umuntu agwaye atagira ibintu bigumye ugomba ncikane fa kuzana ndabe yuko nihagira uza kundamutsa araza kuvyirira umugabo n'umuhogo usigaye ubonera nk'umusegetera sinzi ko bikunda ingenda bimira akira mutware wanje fakuza nushire ngaha gasango twavahe kubona nabi wanyu bose baguhebye ahubwo madame ndakwereke tora kano gakarata isimu urondere abiwacu turabe ko ari ico boturusha kuko jewe mba mu muryango uteye imbere ngenda kurabire karata isimu Ngendabe ko ari cyo bodufasha ndabonye musaza kanumvirize ko ari cyo turusha bonde nagusona numviso ire ko ndemvye cyane yo irampagarare Halo Iwa mugore wa Kanyedonzi Kanyedonzi aragwaye kandi ararembye cyane none agwaye ibyo bibaza jewe genda umuganga byari bitarumvise nyamba agwaye mujyane kwa muganga cyangwa ibyo mu muryango iwawe mbashaka kubimenya wewe nya ayo nta matungo ariyo gurishamwo rimwe reka ahubwo no kumarira amayinite Halo urakufye kwe Ewe mukama wanje Ngowe mukama Abantu barabakeye ndabona mushikawe nawe murabe nabona umva ibyo ndusha Halo Niwa mugore wa Kanyedonzi Kanyedonzi aragwaye kandi ararembye cyane umva ntamera afise ino muri bo mana akazi karaheze ahubwo ngere nimwe munani nta nibikoshwe kwangiye sindaharara we mukama nawe nyene arakuvye
none muto aba nabo mwose rimwe kweri ahubwo yaba mwe petit frere nakubwira ari kwimba ubutaye muri Kongo anyaragase ntaracikana wengira yumfasha nawe numva ibyo ambwira mbadahavura ngira nk'abanda twavuganye na ba bantu ko tuzaza kugira bya birombi raba nk'inzahabu zanje ziraye amasaha aranjanye nawe ninda telefoni kanyedosi halo niwa mugore wa Kanyedonzi Kanyedonzi aragwaye kandi ararembye cyane none Kanyedonzi agwaye nimwamujyana kwa muganga cyane mukamureka sandari ara ewe mukama wanje bizo binyumunira umwanya ngira bajya abantu turahura imbere rega muta mengo sabo mwose rimwe ewe mukama isa yongo ahubwo madame ndakwereke kumwe tubakinyura urabe ko badashwa baduka bazanye n'amafaranga reka nifishe nirabishe urabe ko badashwa badukana ibifaranga byinshi kandi ayo baza cende yagura murande kurizere ushatse uvuga iki mutama wa ngoma nirabishe giriki ngomba mfe sa upfe wowe kwemera gufa ngoma nirabishe kandi ndaravye ewe mukama wa ngerageze nda Aro halo erega arapfuye arapfuye wamaye nkawe ejo nzoca nza kuraba ingene bigenze ataranagwaye mama impfuzo z'iki gihe mama we ndabe mushika numva ibyo avuga halo erega arapfuye sa Kanyedonzi apfuye umva nyine abitikiye indege ejo nzoba ndabashikiye muta erega niyo wavuga murazinanye ewe mukama ndaba umwe wundi nawe halo erega arapfuye ati Kanyedonzi arapfuye reka kunca intege arapfuye ejo nzoba ndi Burundi ejo nzoba ndi Burundi muta mwari muzinanye kweri numvise ibyo mbwiye mwari muzinanye n'ukuri Dia mau kai. Murabona
urabona umuvukanyi wacu Kanyedonzi gwicara uhotse noneho nawe urugero umurwe nawe narwamubara none mwabapfukanye umupfukanyi twakura nimuze turabeco twokora naje nkaba niyemeje aho tuzokarabira nibyo tuzofata kandi namwe nibaza ko ari ico mwokora nk'umuryango kugira tumushingurane iteka kwicara uho tugira amahoro. Yaruwi wacu kayenda rero tarinze kurandira ngo mvuge menshi Kanyedonzi ndiyemeje kumugurira isanduku narumvise ngo ino mu Burundi zigugwa miliyoni 2 zoyivugurira kugira tumushingurane iteka wacu tubuza tutana wicaruze hari umukukanye mwiza Yesu shima urufu rwa Kanyedonzi ruratubabaye naje nenze kuvuga menshi je ndiyemeje ikoti ryo kumuhamba ikibanza co kumuhamba kuki mugira ubwoba ni jewe Kanyedonzi umengaho rero ivyo mwasezeranye navyumvise ubizawitse mizo miliyoni z'iyo sanduku wari wiyemeje hamwe iyo sanduku nzoyigurira n'akareje bazompamba mu kirago kuko isanduku yahavura imbuza kuzuka kuko natira n'indugumba ubiza nawe ranga ayo mahera y'isare wiyemeje nayo gukarabiramo yame yose hama muheze muje gukarabira muri vyironza hama jeni napfa muzoheze mukarabire mwibase kuko naco biba bikimaze nta nivyo mba nkibona je nkore ivyo ndagusavye nkihera umva nawe ngure mu vyaranje ukiyemeza amakoti n'ikibanza cyo kumpambamwo atani parasera y'ikarusi urangurira mpayo mahera bagomungurira ikoti nakaheza zambara abamotari n'abanyezamu nzogena ngure pinjama y'igihumbi ku rugo ndayambaye ndabe ko imaca ku mubiri kubera iki abantu bubu mukunda agapfa mwari mushwa badukanye niyonka nk'abaja kuzimya station kubera iki abantu bubu mumeze uko mugabona gufasha umuntu yapfuye nimuze mwikebuke dufashe umuntu agihema kuko wewe ni wazona gushimira mbenda babatse ko mwari mutaye ko amamiliyoni nkayo yose mwari muzi ko tuzosubira kubonanira hehe hama ngo ndabibashimira umuntu wese amarira yariringa agenda yatwaye hama mu nkuri agasema mu rugo ngana mfuza habaye ara madamu twinjire mu nzu wabise abakunzi ntibababonye zongozi zikibi no